Jambo ry'Imana tugiye gusangira urashora kugurura Bibiliya yawe dusaba umuntu adufasha gusoma ndabona ijambo yamaze kuhashika turarisoma hariya mu Bikorinto icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto ba mbere icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto ba mbere igice cyawo cya 16 umurongo waho w'icenda n'uyo murongo umwe tugiye gusangira mwaka kanya. Abikorinto ba mbere igice cya 16 ku murongo w'icenda. Ivyo gukoranya amashimwa yo gutabara boro bi Yerusalemu icenda. Paulo avuga ko agabiye kuzoja ikuto icenda kuko nugururiwe urugi runini rusha mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba benshi. Imana idufashe gose. Amen. Amen. Niri jambo tugiye gusangira ni jambo ridasanzwe nizera yuko akakakanya udashobora kubutahuye neza ikivuzwe ariko ndazi ko ari jambo mu mwanya tugiye gusangira kandi sinza gufata umwanya munini. Numwanya muto 16 abikorinto ba mbere 16 ku murongo w'icenda avuga ngo kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba benshi. Imana idufashe cyane. Amen. Nagomba wibuke upartage iyi link kuko mu mwanya tugomba gusenga. Ndipfuza rungikira linki umuntu ari kure. Andika Pastor Nduwimana Jose. Izi ntahe zaciye hano bazibona zirungike niyavyuka hariho hose aze kuyibona. Murungikira iyo linki gerageza cyangwa uyitore muri groupe ugusenga guhindura ibintu uyirungikira umuntu. Ivyo bikore uyo mwanya turawuguhaye. Partager link kugira ngo amasengesho tugiye gusenga aze kubakorako. Maze iminsi ndabibona amarinki murungika iyo bavyutse barahandi barakurikirana kandi bakampamagara bakabona ngo byukuri Imana iri kumwe nawe. Bikore rero kuri YouTube canke gusenga guhindura ibintu hariya muri groupe tori rya link uyirungike. Nuko rero hano n'amajambo akomeye Paulo yanditse ikicete abwira abikorinto arababwira ngo nukuri nugururi urugi runini rwo kuja mu bikorwa bikomeye ariko abagwanizi babaye benshi. Imana nidufashe cyane. Abari hano haleluya. Mushobora kutatahura aya majambo ariko ico ngomba kugubwira canke kukumenyesha ndagomba ko utakwiye kwicara canke ngo uryame mu gihe business. Hari abantu Imana yugururiye urugi ariko aho kubona amasezerano bariko babona ingorane. Nukubera iki? Nico tugiye kuvugana mwaka kanya. Kandi hari abantu uyu munsi bafise amageragezwa akomeye cyane batazi igituma. Mbere ubuzima bwabo busa n'uburiko burahindagurika buba bubi cyane. Ntibazi igituma buriko buraba. Nagomba ndakubarira ngo igihe cyose umwami Imana yuguruye urugi abagwanizi baca bahaguruka. None ukwiye gukora iki? Ukwiye gukora iki mu gihe abagwanizi bahagurutse cyangwa mu gihe wari witeze ibyiza ukarushiriza kubona ibibi? Ukwiye kuba maso, ntusinzire, ntuceceke, nturyame, utegerezwa gusenga kugera ku rugero domina abagwanizi bawe. Yesu adufashe cyane.
nuranyumva neza icyo ndiko ndavuga mwaka kanya. Pawulo ngo yari yuguruye urugi runini rukomeye rwo kuja mu bikorwa, ariko uwo mwanya nyene abagwanizi baca baba benshi. Mbega waruzi ko igihe uronse umugisha w'umufiyanse ari aho nyene abagwanizi bahagurukira? Yesu adufashe cyane. Nta musi numwe abagwanizi bahaguruka cyangwa abadayimoni bahaguruka ata kintu kiraba ku buzima bwawe. Reka nsubire inyuma gatoya. Umukene agira umugwanizi umwe cyangwa babiri. Umukene agira amageragezwa abiri cyangwa atatu. Igeragezwa rya mbere cyangwa umugwanizi wa mbere agira umugwanizi w'inzara gusa. Agira umugwanizi wo kubura icyo yambara cyangwa ikimufasha mu buzima. Uyo ni umukene. Ariko iyo wugururiye urugi rw'umugisha ugira abagwanizi benshi. Pawulo ngo yari yugururiwe urugi rukomeye cyane, naho nyene abagwanizi baciye bahaguruka gute? None abagwanizi ko bahagurutse kumugisha wabonetse. Mbe waruzi ko inzira zose Imana yuguruye zigira umugwanizi? Zigira umugwanizi? Zigira umugwanizi? Reka nsubire inyuma gato. Umuntu adasenga, reka mvuge nko ku munyabyaha umwe. Umusambanyi umwe agira dayimoni imwe. Iyo ni dayimoni mubwira ngo sambana 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 sambana, niyo imugwanya mu gatondo no ku mugoroba. Agira umugwanizi umwe. Ariko umuntu akijijwe agira abagwanizi bangahe? Nivyo umuntu atanguye gusenga agira abagwanizi benshi cyane. N'uwo muvukana ashobora kuba umugwanizi. N'umugabo wawe n'umugore wawe n'inshuti yawe, mbere ashobora kugira abadayimoni barenga nk'igihumbi bariko barakurondera. Ariko mu gihe umunyabyaha umwe afise umugwanizi umwe gusa amuteza ivyo vyaha. Ariko weho igihe uhagurutse mu mavuta gusenga, hari abagwanizi bagucecekesha, hari abagwanizi bakubuza gusenga, abakubuza gusoma ijambo ry'Imana, akabukubuza kuzura mpemu yera. Ugira abagwanizi benshi cyane, abadayimoni benshi cyane, ibiguhiga byinshi cyane, ibigusubiza inyuma byinshi cyane. Pawulo aravuga ngo kuko nugururiwe urugi rukomeye rw'ibikorwa abagwanizi baca baba benshi. Hano hariho abantu bugururiwe inzugi z'ibikorwa, abagwanizi baca barahaguruka kugara iyo miryango. Imana yavuganye nanje ngo duhaguruke tugwanye abo bagwanizi babagwanije, namwe muca muricara. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Hallelujah. Kubera ko abagwanizi bahagurutse nawe ugasinzira, kubera ko abagwanizi bahagurutse nawe ukacujya ukabona umenga byaheze, umviriza mwene data. Abagwanizi bahagurutse, shetani ahagurutse, abazimu bahagurutse, ibisigo bihagurutse, abansi bahagurutse, abakuvuga bahagurutse, ingwara zihagurutse, utegerezwa guhaguruka. Bibiri bivuga ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azogira gute? Azobahunga. Imana idufashe cyane. Ndababazwa n'abakristo baba bari mu rusengero, mugabo ugasanga barageze ukamenga basa nkaho bageze mu ijuru, bararushe, bafise amageragezwa, bafise ingorane, ariko ukamenga basa nkaho bageze mu ijuru. Imana idufashe cyane. Igihe Imana yuguruye urugi, kandi misiyo y'Imana niyo kugura urugi ruja mu bikorwa bikomeye, ariko niwabona gwiyugaye
ntiwibaza ngo ni Imana igugaye. Rimwe na rimwe bishobora kukuvako cyangwa bikagwa ku bagwanizi. Abagwanizi bamenyera kure ubuzima bwawe yuko Imana yuguruye. Yesu adufashe cyane. Akarorero, umwami Yesu igihe yavuka, abagwanizi baciye baca muri Farawo Herode. Mose igihe yavuka, abagwanizi baciye muri Farawo. Yesu igihe yavuka, abagwanizi baciye bahaguruka muri Herode. Imana idufashe cyane. Menya neza wowe ufise umugambi wo kugera kure, wowe ufise iyerekwa ryo kugera kure, wewe uhagurutse gusenga, ukwiye gusenga. Paulo yarabivuze ngo mutware ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ntimutsindwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Yesu adufashe cyane. Mwaba Kristo mwe musinziye, ninde yabaroze? Mwaba Kristo mwe murara mutasenze, muvyuka mudasenze. Mwaba Kristo mwe mujya mudasenze. Mwaba Kristo mwe muriko murasamara, isirikira batwara, isirikira bahenda. Mwaba Kristo mwe muriko murakwegwa n'ubugunge bw'umugwanizi. Mwaba Kristo mwe menya ko mwisatari wacu kandi abadayimoni bahagurutse, nawe wari ukwiye guhaguruka. None abadayimoni bariko barakujana, bariko baragutwara gahoro gahoro. Imana itugwize ko imbabazi cyane. Gute wifatanya n'isi? Gute wifatanya n'abanyabyaha? Nagiye mbona iyo umuntu Imana yuguruye urugi, ugasanga Imana irahezagiye umuntu, abagwanizi baca baba benshi. Ryari iyo uronse amafaranga, iyo uronse icyubahiro, iyo uronse promotion, iyo uronse gushigwa hejuru, abakobwa b'abagwanizi baba bahagurutse. Ukazana umudamu mwumvikana, mubana neza. Imana yugurura urugi mu minsi mikeyi, hakacaboneka abandi bagwanizi baza ku buzima bwawe, ukagera ku rugero madamu ubona kumenga mudakwiranye. Abagwanizi bakaca bakwereka uwundi kumbure wize uhejeje masters. Uwo mwiga, uwo mubana ntiyashoboye kuyiga, kandi niwe yagufashije, niwe yagusengeye, niwe yagukurikiranye. Hakagera igihe haca haguruka dogiteri akubarira ngo wewe ndagukunda, ntumenye ko uri umugwanizi yaguteye, ugaca usigara ubona ko uri ku rugero rw'abadogiteri, uri ku rugero rw'abahejeje masters. Ukabona uwo mubana ukamenga ntimukwiranye. N'abagwanizi baguhagurukiye, menya neza ko ari we yagufashije gushika aho ushitse. N'abagwanizi Yesu adufashe cyane. N'abaki Imana yuguruye urugi, ariko abagwanizi babaye bangahe? Sigara ubona umenga ntimuri ku rugero rumwe. Imana yuguruye urugi, uradandaje, urarosha amafaranga. Aho gufata madamu nawe ngo umuduze agere kugwa rugero nkuko nawe yakudugije, ahubwo abagwanizi baraje, ushishikara ubona yuko ahubwo abo mungana muri ku rugero rumwe ari babandi. N'abagwanizi babaye benshi kubera Imana yuguruye urugi. Noneho nutaguma ku Mana, ugwa rugi ruziyugara, kuko abagwanizi nta kindi bakora, barakumanura mu gihe uri kuraduga. Nta muntu ariko aranyumva? Bibiliya yavuze gute? Fasha mwese muduze ibiganza. Imana ikurinde umugwanizi w'ibiganza byawe. Amen. Kubera Imana yuguruye urugi, ariko abagwanizi bakaba babaye bangahe? Benshi. Benshi.
nshuti mukundwa, igihe cyose Imana yugura urugi abagwanizi baca baba benshi. Kandi umviriza ikindi naco, reka mvuga kandi kajambo. Uri ku ngazi ya mbere uzohura n'abagwanizi bo mu rwego rwo hasi. Yesu adufashe cyane. Burya nagomba ndababwire, umusuma iyo aje kwiba akamena mu nzu, agenda mu nzu y'abakozi kwiba mu nzu y'abakozi. Murabyumva yinjiye mu nzu y'abakozi. Sa igihe cyose uduze mu masengesho ni byiza, abagwanizi nabo baraduga mu kugusaba. Birambarira ingene Yobu Shetani yaduze akagera n'imbere y'Imana, agaharira n'Imana, baharira kuri Yobu. Yesu adufashe cyane. Kugera kurugera mu bari mwabakozi b'Imana, nimwahura n'amageragezo ntibitangaje. Twebwe icyo turi nicyo kitugwanya, icyo dufise nicyo bahiga. Niwagira ikintu muri wewe uzogwanywa n'abakomeye. Ikimbabaje wewe kurondera ibikomeye utari kurarondera kurinda ibyo bintu ngo ubindishe ibikomeye. Hari umuntu akeneye amafaranga uyu munsi menshi? Sa? Umuntu akeneye amafaranga menshi? Hari umuntu akeneye amafaranga menshi? Sa? Menshi? Menshi? Sawa, Imana yaguhe. Ariko umenye ko amafaranga azanana n'ingorane. Mukomya amashyi ngo Imana ishimwe abaha amahera. Sawa, ni byiza, amafaranga ni meza, ariko kandi azanana n'ibibazo byinshi. Mbe waruzi ko hari umuntu afise amafaranga menshi uyu munsi ataryama ngo aronke itiro? Sa? Ni benshi bataronka itiro kandi bafise amafaranga menshi. Wewe uraryama ugasinzira? Witegure na wewe. Na wewe witegure, ubu urarondera izindi strategy. Nukuvuga rero kugira ngo amafaranga uyaronke nibyo Imana izoyatanga, ariko ucuhindura ubuzima bwawe, amasengesho yawe, ingene ukora, ingene usenga. Kubera iki? Ikintu cyose gisaba ikiguzi. Yesu nashimwe cyane. Kandi amafaranga ni meza. Na utoyasaba yoba yagwaye. Umuntu adakeneye amafaranga n'umusazi gusa kubera atazi agaciro k'amafaranga. Ariko umuntu wese w'ukuri arakeneye amafaranga. Ibi bintu mubona biri hano nukubera amafaranga. Ubu butumwa buvugwa, ibi bintu mubona biraha, aya majwi, ibi bikorwa, izi mbuga, uyu mwanya n'izi ntahe, n'abari kure bariko barazibona nukubera amafaranga. Imana igushoboze kuronka amafaranga, ayo mafaranga nawe uyakoresha umurimo w'Imana. Pawulo aravuga ngo Imana inyugururiye urugi, ariko abagwanizi babaye bangahe? Benshi. Kwabagwanizi babaye benshi rero, urakeneye nawe kuduga kurundi rugero. Ndagomba Imana ikuduze kurundi kurundi rugero. Ivyo nivyo gahembe. Haleluya. Nimba witeguye kwakira amafaranga, itegure no gusenga gusumba uko wahora. Itegure no kuba guca bugufi gusumba uko wahora. Itegure no kuba ubundi nututegura mwayo masengesho, nutitegura kuba mu nyonga z'umwami Imana gusumba uko wahora, amafaranga azokugwisha, azogutembagaza, hazogera n'igihe no kwa Mungu tutazosubira kukubona gusenga. Ariko warukwiye kwitegura kwakira amahera, ariko ukaburitegura no kuba hafi y'Imana, hafi y'ubwiza bw'Imana, mbere ugacana bugufi. Ubundi umuntu
umuntu afise amafaranga, haleluya, akwiye kwitegura cyane. Umuntu afise amafaranga menshi akwiye kwitegura cyane kuba hafi y'Imana cyane. Ivyo nivyo, atari uko amafaranga azokugwisha, kandi amafaranga turayakeneye. Nimuvuze ko mukeneye amafaranga, mpamagara amafaranga. Urashobora kumara isaha ufukamye uri kurasaba inkomezi z'Imana sa? Urashobora uriteguye kwegera Imana gusumba uko wahora, kuko Paulo yavuze ngo Imana yuguruye urugi. Erega Imana igiye ndiko ndababwira ibi kubera Imana igiye kugurura urugi. Ndiko ndabategura, haleluya, ndabona izugi zigiye kuguruka, ariko mbona abantu batiteguye gusenga. Hariyo n'abantu basubiye inyuma n'isaha. Wewe urara udasenze nta n'iminota 5 usenga. Iyo usenze usenga amasengesho y'iminota 3, 4, 5 ukacuryama utararonka ayo mafaranga, atamashabije menshi, amatelefone, atabaguhamagara, kugiye kuronderwa n'abantu benshi, uzosenga iminota ingahe? Uzosenga umwanya ungana iki kutari kurasenga ngo witeguriye isaha? Yesu umwana w'Imana, kwaba abantu menga ntibatahure. Erega Imana igomba yugurura urugi, kandi urugi Imana igiye kugurura ruzananye n'abagwanizi benshi. Nk'ubu ugereranije n'aba bantu bari ngaha, mubona bari hano bose, nimba dufate naho coba 1,000 gusa cy'abantu, abagwanizi bari hano bangana n'1,000. Nimba abakristo bari hano bangana 1,000, n'abadayimoni babagwanya bangana n'iki? 1,000. Kandi ico 1,000 cyose kirondera Yosefu, kuko Yosefu nawe ariko arondera ico 1,000 kiri mwaba bantu. Ngiye gusenga kugira ngo dayimoni yafashe ubuzima bwawe akurekure, nivyo? None uwo mudayimoni ninamubuza kukurekura yari yarakuboshe, aranezerwa? Acagirisha vunde? Acandondera? Hano kuvuga iyo mbonye abantu 1,000 mbona n'abadayimoni 10,000. Kuko hano hari umuntu afise umudayimoni umwe kubera intege nke ziwe. Iyo ufise intege nke zo gusenga ugwanywa n'umudayimoni umwe gusa canke 2. Uko uduga mu masengesho, nk'ubu nimba hari umuntu ageze ku minsi 3 y'amasengesho, ucuronka abadayimoni barenga 10 bakugwanya. Aha rero hari abantu hano ndiko ndatutumura nkuramwe abarenga 1,000. Akarorero birambwira ngo Petero igihe yari afungiwe mu ibohero, Bibiri ivuga ngo yari acunzwe n'abasirikare bangahe? 10 na bangahe? None wumva bamuhaye umwe? Ntibamuhaye umwe bitewe n'inkomezi yari ariko, bamuhaye 16. Namwebwe hariho ucunzwe na 16 na 14 na 20 na 30 na 40. Kwiza n'abantu bari hano, wumva abo turiko turahangana bangana iki? Kubera iki wa usinziriye? Umviriza, naje ubwanje nari nkeneye amasengesho. Mbega ndakeneye amasengesho. Ndakeneye amasengesho.
ndababwire abantu babiri bakwiye gusengerwa mu buryo bukomeye cyane. Abantu babiri bakwiye gusengerwa mu isi. Abantu babiri bakwiye gusengerwa mu isi. Uwa mbere n'umukuru w'igihugu. Muriko muravyumva? Uwa mbere n'umukuru ni waba uri umurundi cyangwa ukabura uwo ari we wese mu gihugu uri kuranyumva, ukaba wikunda kandi ukaba ukunda n'umuryango n'ivyo udandaza, uzusengera umuperezida w'igihugu cyawe, umushire mu biganza uko wisengera, utibagira kumusengera n'umunsi n'umwe, kuko kubaho kwawe kuva ku mukuru w'igihugu. Kubaho kwawe neza, Imana ishimwe, kuva ku mukuru w'igihugu. Reka ngaruke kuri ka karorero, mwese tuduze ibiganza, Imana ishimwe. Narimvuze ngo hano hari abagwanizi barenga 1000, kuko abantu bari hano barenga 1000. Umukuru w'igihugu ni yaba arongoye abantu barenga 1,30,000. Kandi mwabo bantu bose barafise impwemu zibakoresha. Nta muntu numwe atagira impwemu mukoresha. Nta muntu numwe atagira impwemu mukoresha. Nimba ari umurongozi rero w'ico gihe ategerezwa kugwana n'impwemu izarizo zose zabarongoye. Yesu adufashe cyane. Umwe wese abavuga vyogenda uku numva ibimboni. Uzoraba abakinyi b'umupira iyo bariko barakina, uwari we wese ari hariya, iyo ateye akihenda, uzumva umuntu ngo yagira gutya, nawe wamushira mu kibuga akaba atashobora gukora na vya bindi ariko aravuga. Yesu adufashe cyane. Ariko kubera atari karakina abari karakosora abandi kandi nawo hamushira to bishobora. Umukuru w'igihugu akwiye gusengerwa mu rwego ruteye ubwoba. Kubera iki? Agwana n'impemu nyinshi ziba ziriko ziramugwanya. Ndabasaba kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo igihugu cyacu kiroranirwe gitere imbere, ni mwebwe bo gusengera ubuzima bwanyu, tuze dusengera igihugu cyacu n'inkomezi nyinshi cyane, dusengera n'abakiganza. Haleluya. Uwa kabiri akwiye gusengerwa n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ari mukuri, umukozi w'Imana asenga mukuri no mu mpemu, akwiye kuduzwa mu biganza kuko ahangana n'ubushobozi bukomeye bw'umwijima. Twebwe twaje gututumura ibyaha ibibosha abantu. Mbere Bibiliya ivuga ngo naha amarembo y'ikuzimu, mbere Bibiliya bivuga neza. Yesu adufashe cyane yuko amarembo y'ikuzimu ashobora kuguruka arondera ishengero ry'Imana. Ninde wo gucecekesha amarembo y'ikuzimu? N'umukozi w'Imana. Niwe Imana yasizeho kugira ngo atabare, kugira ngo abohore, kugira ngo asambure, kugira ngo yubake ubushobozi bwose, abomore ubushobozi bwose bw'umugwanizi. Igihe ndiko ndasambura ubushobozi bwose bw'umugwanizi, ikuzimu na shetani na famiye yose y'abadayimoni ihanze amaso jewe, kubera hari ibintu ndiko ndonona. Ndakeneye amasengesho yawe. Ndagusengera, ariko nanje nk'umutwaro munini w'abantu nikoreye benshi, nkeneye ko nanje unterura mu masengesho, ugasengera intumwa, ugasengera iyerekwa, ugasengera ibikorwa, kuko rimwe na rimwe igihe uzokwipakiza mu modoka ntuzosengera imodoka, ahubwo uzosengera umushoferi atwaye imodoka kugira ngo ntasamare. Nivyo ga yemwe, umushoferi akubise urugohe gatoya samaye, abatwaye bose baba bagize ikibazo. None wewe uri muri kwasteri ya Repentance, nimba uri muri kwasteri ya Repentance, ndakeneye ishengero ryawe, isengesho ryawe, kuko nutansengera nina samara gatoya ibibazo uzobona ibibazo by'umurengero. Ndakeneye isengesho ryawe. Singiye gutungwa n'isengesho ry'iwanje gusa,
ariko nawe weho ndakubereye maso bivuga ngo muragira ubusho nk'abazobabazwa. Ndiho nico gituma nahevye kurya nuku kwezi kugira kane ndi imbere y'Imana. Wibaza ko ari iki? Nukuri pe ntabwo nabuze iconja. Imana yari kimfasha ndacaronka utwo nshobora gufungura, kandi na wewe ndiko ndagusengera ndazi wabimenye ko naburaye utwo kurya wo twumpa. Sinahevye indya ngo nukubera nabuze utwo fungura, ariko ndavye ibiriko birabaremera, ibiriko birabagwanya, ibiriko birabarondera. Harakeneye ubundi bushobozi bubagobotora mu migozi y'abadayimoni bababoshe. Nico gituma ndiko ndaduga mu yandi mavuta, nico gituma ndiko ndaduga mu bundi bushobozi, nico gituma ndiko ndatabaza data kugira ngo mu bundi bushobozi bucecekeshe impwemu mbi zose za shetani. Wotera haleluya. Gituma nawe ndiko ndakubwira ngo niwabona Imana yuguruye urugi nturyame, ntusinzire, ntusamare. Oya, Imana yuguruye urugi, abagwanizi nabo baca baba bangahe? Benshi. Mwomfasha tugahagarika abagwanizi. Tugiye gusenga. Mission yanje mfise, reka turangirize muri Imana iguha umugisha, turangirize mu itanguriro. Ncasenga ngo uno musi mfise amasengesho menshi yo gucecekesha abagwanizi. Kubera iki Imana itwugururira urugi abadayimoni batarushe, abagwanizi bagahaguruka. Désormais ndagomba ko uyu munsi imiryango yose yuguruwe na data, hama abagwanizi bakaza kuyugara. Uyu munsi turagomba ko yuguruka mu izina rya Yesu. Wuguruwe urugendo. Paulo yavuze ngo nugururiwe umuryango, urugi runini rwo mu bikorwa. Umuntu wese yugururiwe ibikorwa bikaba byahagaze. Uyu munsi ndagomba bibandanye mu izina rya. Mwavyumvise? Turagomba kubikorwa bigira gute? Bibiliya yambariye ngo nugururiwe urugi runini rw'ibikorwa bimeze gute? Bikomeye. Ariko abagwanizi babihagaritse, ariko abagwanizi babyugaye, ariko abagwanizi babyivanzemo. Wa mudamu we ntusamare. Nimba urugi gugurutse ntusamare. Niwa samara abadayimoni baratwara umugabo wawe, baratwara umugore wawe. Wa mugabo we ntusamare, urugi guguruye. Nagomba uhagarika abagwanizi bose. Abagabo muri hano mufise abandi basheri, ugara abona abagwanizi nta basheri baba babiri. Umusheri oya, abasheri ni babiri, pardon, abasheri ni babiri. Umusheri wa mbere nuwo mu bana, uwa kabiri ni Yesu wenyene. Nabo bane ni Yesu wenyene agukunda, hamwe n'umugore wawe, hamwe n'umugabo wagukunda. Nabo bandi abandi ntibaze bakubwire ngo baragukunda, ntihagire umuntu azokubesha. Yesu wenyene ni wagukunda, hamwe n'uwo mwubakanye niwe yogukunda. Abandi barakubesha, naho mwoba muvukana bafise aho bageza, naho yoba abagenzi mwiganye bafise aho bageza. Abo bose bariko baragushuka, bakubonye kubera urugi gugurutse, bakubonye kubera ugeze hahandi cyagihe ntibari bwakubone. Abo bose andika ngo nabagwanizi. Sa mvuze nabaki n'abagwanizi. Wandike ku mutima, wandike muri telefone, aho wari waranditse mu karatusi, aho wari waranditse mwarangabo, aho wari waranditse voka, aho wari waranditse sindabizi. Abagwanizi iyo baje mu muntu barahindura amazina. Wa mugwanizi ukaca umwandika ngo voka, ati byagenze gute? Ngo n'umuntu natumye amavoka. Nanse kumwibagira nanditse ko voka.
n'ubwenge. Kandi ikimenyetso cy'abagwanizi iyo bashitse, telefone umuntu yahora aha telefone umusheri wiwe ntasubira kuyishira hasi. None nibite manelefone ngo harimo ngo usanga yasizemo amakode arenga nk'igihumbi. Kubera iki? Hariyo voka. Wamubwira ati kurayo kode ngo yango hari impamvu ngo abadosiye ngo harimo ibintu by'akazi. Kera nta kazi wari ufise ko kode zitarimo, ahubwo n'abagwanizi baje. Ni wabona umuntu akubitamo amakode igihumbi mushira ko kabaza, azoba yatanguye gufatwa n'umugwa mizi. Ibindi ko ndababwira n'ukuri sa ukabura umudamu ukabona umugabo wawe ubwa mbere nta makode yashiramo, ukabona atanguye gushiramo amakode, ja ku mavi n'ingoga, abagwanizi bamujanye, umusigaranye igipande, ikindi gipande kiriko gikontorogwa n'abaki n'abagwanizi. Kabura umugabo ukabona umugore wawe atanguye gukubitamo amagode muri telefone, ja ku mavi n'ingogwa utakambe, abagwanizi bamaze gutwara parti, icya kabiri cyose cyamaze kugenda kubaki kubagwanizi. Nubu hano hari abafashwe n'abagwanizi. Nubu andiko ndabivuga, hari abariko barashira, abandi bakomeretse, abandi bapfuye. Oya, umbiriza neza, ndabivuga abona abagwanizi, ndabivuga Imana yabimbwiye. Abagwanizi bagucakiye kandi utabiyambuye urapfuye, bagiye kukonona, iherezo ryawe ni ribi. Hagarika abo bagwanizi. Vyo nivyo biranga abantu bamaze gufatwa n'abagwanizi. Yesu adufashe cyane. Muri babiri kweli, umugabo n'umugore mubana neza mukundana, kera nta byari bihari, none ubu kubitamwe amakode igihumbi. No mu kwitaba telefone ubanza kuraba gutya ko voka batamubonye. Kera waritaba cyangwa mwaba muri kumwe ukabwira sheri ati nyitabiriyo telefone mbari uwo muntu uko mfatiwe, ariko uvuze ngo terene uba wirutse nivyo wari kurakora ucubiheba. Kubera iki? Hariyo voka, wanka ko ari waguhamagaye. Tugenda kwitaburi hariya, kagumiyo ngo nivy'akazi urimwo da, epo nivy'abagwanizi urimwo, reka kubesha. Nivy'abagwanizi nivyo urimwo. Yesu adufashe cyane. Nivy'akazi. Ariko woreka gusinzira, urasinzira, abagwanizi nabo bagusange mu itiro. Yesu adufashe cyane. Abone n'abakina abagwanizi. Abapapa muracankunda, kuramwo ayo makode, nimba mucubaha Imana, kuramwo ayo makode, nimba mugikijijwe, kuramwo ayo makode, nimba mugisenga, kuramwo ayo makode muri telefone. Bose urayifise kode, kurayo. Abana umwana na telefone ahubwo ukwiye kuyimuha kirabiri. Wakwapye na madamu mubwire ku madamu wawe kode rero, hama abana uyibanyegeze ariko madamu ayimenye. Kurayo. Madamu wawe mubwire kode, nimba ari kubera abana yinyegeza abana ariko madamu ayimenye, umugabo wawe ayimenye.
umugwanizi yabateye. Yo Yesu we, tabara abantu bo mw'iki gihe. Oya we ntavyo wogira, we mwibaniye neza na madamu, nuko navuze wewe, we mwibaniye neza na madamu, nta rubanza aranzanira madamu wawe. Oya nta rubanza, nuko nakuvuze kuko uri umuhungu wanje, we ntavyo wogira, na Vincent ntavyo yogira, nawe ntavyo wogira. Mwe ndabizeye muri abahungu banje frere. Yo muba mumara mace, ubu ngomba ntangure nze ndababaza mwibanga. Niyashira muzocumbarira, zocunyandikira ka message ati yasizemwo code. Uwo n'umuhungu wanje, ncemenye ingene senga. Vincent niyashira muzocumbwira, uwo n'umuhungu wanje zocumbarira uwo nyene. Zocunyandikira ati yasizemwo code. Nawe Vincent asizemwo uzocumbarira. Ujyo joro nyene uzocumbwira ati karabaye wa mukobwa wawe hari ibintu ntazi yasizemwo code. Nzoca ndabatumako n'inkoni mu biro. Abwira mwe muri abahungu banje ndashobora kubakosora. Fukama nga canke mwicare murambye. Ibi mwakoze nibiki mugomba kumara amazi. Bibwigwa benshi. Nukuri kuhoraho mwabantu b'Imana, ntimwibaze ngo turiko turafyina. Abantu bagendana ingorane, aba bana bagendana ingorane, abararana bagendana ingorane. Aha muraza mushajije hano, ariko umurundi yaciye umugani mu kirundi ngo zirara zirasha mgaca mu gatondo. Aha mubona abantu nga bicaranye ibintu bikomeye cyane, bararushe. Ariko data yambariye ngo senge kubera abagwanizi babaye benshi. Ndagomba Imana igushoboze, wa musore, wa mupapa, wa mukobwa, wa mumama, menya ko abagwanizi babaye bangahe benshi. Kandi abo nabaguta mu rudubi, nabaguhenda, baragushuka, barakonona. Nta wundi uzobona gukunda nk'uwufise. Urabeba yo baraguhenda, abadayimoni baguhenze, baguzungurutse, bagutesheje umutwe. Imana yambariye ngo abagwanizi babaye benshi kubera imiryango igiye kuguruka. Ariko ndagomba imiryango yose yuguruwe n'abagwanizi uyu munsi tuyugare mu izina rya. Dusomera Itanguriro turangize. Sisi gomba senge, numva afise amavuta yo gusenga uyu munsi, kandi dutegerezwa kugana imiryango yose. Itanguriro igice ca Itanguriro 12 hera ku murongo wa 10. Oya, Itanguriro 26 umurongo wa 12. Koresha umwanya. Itanguriro 26 ngomba senge, amasengesho adasanzwe. Okay, byihuta cyane. Maze Isaka abiba muri ico gihugu, muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye. Abiba muri ico gihugu ko nariko ndumva ijwe, muravyumva neza? Iyo mikrofone kumenga nitomoye, jewe sindavyumva hano ivyo riko. Maze Isaka abiba muri ico gihugu, muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingeri 100. Sawa. Bandani. Uhoraho amuha umugisha. Uhoraho yugururugi amuhiki umugisha. Ya. Uwo mugabo abumutunzi. Abumutunzi uwo mugabo. Agenda rushiriza. Mbega uwo muntu urugi gwari gugurutse? Gwari gugurutse. Sawa bandanya. Agenda rushiriza gushitsa aho yabereye umutunzi bihebuje. Aguma bandanya inzugi zuguruka. Uhoraho Imana ikorana nanje yugurura inzugi mu izina rya Yesu. Amen. Bandanya. Kandi afise ibitayega vy'imikuku n'amasho. Ibitayega by'imikuku n'amasho. Nibi n'abantu bahinda. N'abantu benshi babiwe kubera urugi gwari gugurutse. Atera abafilisitiya. Ubwo rero
kubera imiryango yugurutse ibintu bibaye byinshi, hatanguye kubona ikiki ishari. Abagwanizi batanguye kuba bangahe? Bandanye. Bituma basivya amariba yose. Bituma batangura gusivya amariba yose. Bayuzuza ivu. Iyo Imana yuguruye umuryango, iyo Imana yuguruye urugi, haboneka abafilisitiya baza gusivya iki? Baza gusivya iki? Amariba. N'uyu munsi hariho Haleluya. Shengero birabaye birabaye. Imana yatubwira birabaye we. Baririmbyi birabaye birabaye yemwe birabaye. Imana yabavuga ko birabaye we. Birabaye we. Yesu we. Uyu munsi birabaye birabaye yemwe birabaye. Imana yatuvuga ko ngibyo birabaye we. Birabaye birabaye we. Birabaye yemwe birabaye. Imana yatubarira birabaye we. Yesu we. Birabaye nukuri kose birabaye. Imana yavuga kera birabaye we. Birabaye birabaye. Abarusha birabaye birabaye yemwe birabaye we. Imana yatubarira birabaye we. Yesu we. Haleluya 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 haleluya. Ya birabaye uyu munsi nyene birabaye we. Imana yatubarira birabaye we. Oh birabaye birabaye Imana yatubarira birabaye we. Data birabaye birabaye yemwe birabaye. Ururimi ruzohaguruka rukugwanya ibyo Imana yakuvuze ko birabaye we. Birabaye birabaye. Yesu we. Imana yatuvuze ko birabaye. Birabaye yemwe birabaye we. Imana yavuga kera ngibyo birabaye we. Birabaye. Yesu we. Birabaye birabaye yemwe birabaye we. Imana yatubari. Imana igiriye neza uyu munsi birabaye bene data yemwe birabaye we. Imana yabemerera birabaye we. Birabaye birabaye yemwe birabaye we. Imana yatubarira birabaye we. Birabaye we. Imana yatuvuze ko birabaye we. Nukuri birabaye ndarahiye birabaye. Birabaye ndarahiye birabaye. Birabaye birasinda byose birabaye. Imana yatubarira birabaye we. Karigende
we birabaye ngivyo yemwe Yesu birabaye imana yatubarira birabaye we Kolamo yego erebo birabaye isaha nyene birabaye birabaye isaha nyene birabaye birabaye uyu mwanya nyene birabaye birabaye birasinywe birabaye birabaye biranditswe birabaye birabaye uyu mwanya nyene birabaye birabaye barabisinye birabaye 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 yeme birabaye imana yatubarira birabaye birabaye barabisinye birabaye birabaye baguhaye icete birabaye birabaye baguhaye impeta birabaye birabaye birarangiye birabaye birabaye wambaye ikanzu birabaye birabaye uhawe poromosiyo birahawe birabaye urubanza urarutsinze birabaye 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 we birabaye imana yatubarira birabaye we birabaye birabaye yeme birabaye imana yatubarira birabaye we birabaye barabisinye birabaye birabaye barabisinye birabaye birabaye barananiwe birabaye birabaye baratsinzwe birabaye birabaye baramaramaye birabaye birabaye baratetewe birabaye birabaye ibyo bakoze byose biratsinzwe birabaye birabaye yemwe birabaye imana yatubarira birabaye we birabaye birabaye urarutsinze birabaye birabaye baraneshejwe birabaye birabaye barananiwe birabaye birabaye baratsinzwe birabaye 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 wehe birabaye imana yatubarira birabaye we nukuri birabaye ndabarahiye birabaye birabaye ndabarahiye birabaye birabaye birasohoye birabaye birabaye birashobotse birabaye 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 yoyo birabaye imana yatubarira birabaye we birabaye birabaye yemwe birabaye imana yatubarira birabaye we birabaye birabaye yemwe birabaye imana yatubarira birabaye we bisinywe ubunyene mu ijuru vuga ngo kibiriraho vuga ngo kibiriraho ijuru rirasinya amadosiye kibiriraho narimvuze ngo ijuru rirasinya amadosiye kibiriraho hari ibintu bikozwe ubunyene birasinywe kuva ijuru ritanga
ijambo rivuga ngo ibigwanishwa byose bacuriye kukugwanya ntacyo bizokugira. Ijambo rigira kabiri riravuga ngo ururimi rwose ruhagurutse kukugwanya uzorutsinda kandi utaburanye. Siwe uzoburana, ni ijuru riburanye. Itangazo. Dusomere ku murongo ukurikira, ndafashijwe ariko ntawe watera haleluya. Witegure gufata ikimazi cyawe ushire mu iyo envelope uherekeshe iyi mitwaro. Hano hari mitwaro y'ingorane, ariko Imana yaravuze kubijanye n'ikimazi. Imana igushoboze gutanga ikimazi, kandi ico kimazi kivangana n'iyo mitwaro. Kize kiragwanana, bize biragwanana, kandi utanga ikimazi gifatika, kigwanye, kidomine, kivuge ico kimazi. Uku kwezi kose hazoba dusengereye imitwaro ifatanije n'ikimazi. Ariko Mana yo mwijuru, somaho hepfo hakurikira. Ivyo nivyo mwandi w'abasavyi banje. Ibiki? Ivyo. Ibihe? Kutazotsindwa. Hera hejuru gato. Nacho kukugwanisha bacuriye kukugwanya kizogira ico kimara. Sawa. Kandi ururimi rwose ruzoguhagurukira kukuburanya uzorutsinda. Ivyo nivyo mwandi w'abasavyi banje. Je uhoraho, kandi uko niko kugoroka kwabo kwanduruka kuri jewe, ni je uhoraho ndabivuze. Amen. Mwumvise ngo ni Yozefu abivuze? Oya. Ninde? Uhoraho. Avuze ibintu bitatu. Icyambere, icyuma cyose bacuriye kukugwanya ntacyo kizogira icyo kikugira. Ndiyo. Icya kabiri, ururimi rwose ruzohaguruka kukugwanya no kukuburanya uzorutsinda. Ndiyo. Icya gatatu, uwo niwo mwandu w'abagororotsi, niwo mwandu babanyubaha. Bisigura iki? Abanyubaha bazobagwanya ntibazobatsinda, bazobacurira ibigwanisho ntibazobanesha, bazobavuga ko amajambo ntibazobashobora. Uwo niwo mwandu w'abagororotsi. Umwandu w'abagororotsi nukunesha, umwandu w'abagororotsi nugutsinda. Tera hale. Icya gatatu nico nuwo mwandu w'abagororotsi. Mbega wowe uri umugororotsi ko Imana igomba kugwanira abantu? Humura, nimba ukijijwe, nimba wubaha Imana, warakiye Yesu, atajwe uri kwagiriza icyaha, umwandu w'abagororotsi nibatsindwa, nibaneshwa, nibananigwa. Haleluya. Icya kane, ibyo bigizwe ubunyene. Muri leta y'ijuru hari icete gisinywe kibiriraho cyo kurenganura abarenganijwe, cyo gutabara abatagira shinge na rugero, cyo kuvugira abananiwe. Tera haleluya. Haleluya. Nta Mana ivuganye nawe? Nta muntu arumva Imana ivuganye nawe? Ndatangaye. Nta muntu avuganye n'Imana uyu mwanya. Arangije avuga ngo nuhoraho abigizeni. Nta muntu avuganye n'Imana. Nta muntu yari afise ibimugwanya. Nta muntu yari afise ibyuma biriko biramugwanya. Nta muntu afise abarozi bariko baramugwanya. Nta muntu afise ururimi ruriko ruramugwanya. Nta muntu afise ururimi ruriko ruramurondera. Yo Mana yo mwijuru, ndagomba gusenga Imana. Uwo niwo mwandu w'abagororotsi. Bwira umuntu wese ariko aragucurira ibigwanishwa byo kukwica, umubwire ngo teshwa ute. Umwandu w'abagororotsi twaranesheje, kuko na bose wacu yaranesheje, natwe tuzonesha. Yo ndabyibutse, ndabona Yesu baramuhagurukira baramugwanya, ba Pilato n'abandi, ariko uko babikoze baratsinzwe. Aho batsindiwe n'umukugwanya nihagiye gutsindirwa mu izina rya umwandu w'abagororotsi. Naho imiryango yugurutse ari myinshi, abagwanizi bakaba benshi, uhoraho asinya icete cyo kugutabara no kukurenganura.
n'abagwanizi ari benshi, kirasinywe ubunyene kibiriraho. Hariho dekre y'ijuru irungitswe n'ijuru, ije gutabara barushe, ije gutabara bananiwe, ije gutabara batagira shinge n'urugero, abamuhungiye ko bose hari icete kije kubavugira. Mfise umukunzi yitwa Emmanuel, uwo yarankuze nkabura uko mbivuga, imyaka igihumbi n'amajana irashize, antegurira icyicaro. Reka tugezaho ndagomba kusenga. Mbega wohagarara nimba wumva wewe wari waracitse intege, hari umwandu w'abagororotsi, mbega woba warakoze ivyaha, mbega woba warananiwe, mbega urakenewe guharigwa ku mwandu w'abagororotsi, ari ukwezi. Umviriza, inkomezi za shetani ni icaha, inkomezi za shetani ni ukudasenga, ariko inguvu z'umugororotsi ni ukwihana ivyaha vyiwe. Inkomezi za shetani mvuze ngo ni ivyaha. Inkomezi za shetani masengesho make. Waba ufise amasengesho make, urikuraho umurindi canke inguvu canke inzira shetani. Ariko inkomezi z'Imana n'amasengesho no kwezwa no kugororoka. Nagomba nimba ugomba imbabazi uhagarare tugusabire imbabazi. Ariko icyuma cyose bacuriye kukugwanya ntikizogutsinda. Haleluya, 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 haleluya. Ururimi rwose ruguhagurukiye uzogira gute? Uzorutsinda. Woduze ibiganza ko ngiye gusengera. Mana ndasengeye umuntu umugire neza. Amaraso yawe amwese, mbabazi zawe zibane nawe, mahoro yawe abane nawe. Uyu muntu yakuye n'ibibazo bitandukanye. Abadayimoni baramugwanisha, abadayimoni bamuciye intege, abadayimoni bamusubije inyuma, abadayimoni bagenda bamudekuraje, abadayimoni bagenda bamubabaza. None ndasengeye umuntu, gira icyo ukora murengezi mwiza, mufute mu gitabo cy'imanza, mufute mu gitabo cy'abanyabyaha, muduze ku yindi ngazi, gira icyo umuremera,